Bantu mwese mwenge gufata umwanya wanyu kugira ngo tuganire muri kino kiganiro umuntu muzima, aho twama tuganiraho byinshi mu byaniranye n'umuryango, byo twubakira imibiri yacu ndetse n'ibindi byo twubakira imitima yacu, kugira bidushoboze kuzoba muri inosi turabagororotsi, bizodushoboze kuba abantu b'intungane muri kino kinyejana cacu kimaze kononekara kirimwe ibyaha byinshi. Aho rero tukaba tubikura mu ijambo ry'Imana. No muri no mwanya rero tunezerejwe nuko mufasha kano kanya kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana rishobora guhembura inzara yacu y'ivy'imwemu dufise muri kino gihe cacu. Tukaba rero tubasabye umuntu wese asengere ku mutima, agerageze gukurikirana ic'Imana ishaka kumubwira muri no mwanya. Uwo rero mugiye kuganira akaba ari Eric Shimirimana. Ico tugiye kuganira akaba ari jambo rikomeye rimaze imisi abantu benshi barize nabi, hariho n'abarize ariko batarishira mu ngiro, hariho n'abatarizi. Akaba ari jambo tugiye kuganira hamwe ritubiri twereka neza amategeko y'ingoma y'Imana. Amategeko y'ingoma y'Imana nico tugiye kuganira, bite nuko Imana niyo yaturemye, niyo yaduhaye kubaho. Imana niyo iduhitiro, iduhifungurwa, ubuzima bwacu bwose ni Imana yabuduhaye. Mwibuke neza ko umuntu amaze gucumura, aho ni mwitanguriro igice ca gatatu, usomye ico gice cose hatwereka ko umuntu yacumuye, yoshwa na Satani, yemera mosha yiwe mabi. Ariko Imana ntiyagarukiye aho, ntiyaduhevye, yatanze umwana wayo w'ikinege apfira abanyabyaha jewe nawe, kugira dushobore kugira kuzoronka kayira ko kugororoka, turonke ku maraso Yesu yameneye Karuvara tweze ibyaha. Ubwo gose n'urukundo rw'Imana. Ibyo byanditswe mu gitabo ca Yohana gice ni ca gatatu ku murongo wa 16. Ibyo byose rero nibyo kutugirira neza. Iyo Mana rero yaduteguriye kubazoyigororokera, yaduteguriye ikiruhuko co mwijuru, arico kiruhuko gisomwa mu gitabo c'ibyahishuriwe Yohana igice ni ca 22 kivuga ivy'imyaka igihumbi, nkuko byanditswe mu gitabo c'ibyahishuriwe Yohana igice ca 20. Rero iyo Mana rero ubwo bwami bw'Imana twese tuzobamwo, tuzoja kuruhukiramwo, aribwo bwitwa ijuru, aribwo abantu benshi baririmba mu ndirimbo, abasiguza bavuga ubutumwa bakabuvuga. Abantu benshi bamaze imisi babuvuga babwiteze, haheze imyaka irenga ibihumbi 2. Abantu benshi baragororotse, bemera bamwe kwicirwa bahuwe ibya Yesu kugira bazoje muri ubwo bwami, bemeye gukubitwa, kunyagwa ibyabo, nkuko tubisoma muri kahise ka Bibiliya na kahise kavuga uko isi ya gikristo yagiye ibaho. Abo bose bahatanira, babandanira ubwo bwami bw'Imana. Ubu bwami bw'Imana rero bufise amategeko, ntabwo mu kubujamwo ari nko kugenda nk'ugiye ku isoko, si mu kabare, ahubwo bufise amategeko. Nshuti mugenzi unteze amatwi, nawe ufise inyota yo kubujamwo, ubona ko ariho n'abantu badafise inyota nimwe kugoroka kugira Imana izobubagororere, ariko ntabwo bapfa kujayo. Abantu benshi ari ababwifuza. Mwibuke ko na wa musore w'umutunzi yahura na Yesu akamubwira ngo nkora iki nzoshobore kuja mu bwami bwawe. Ujya musore yarakunda Imana, yakunda Yesu, yakunda ibyigisho bya Yesu, yarashaka na Yesu, ariko amategeko yo kwinjira muri ubwo bwami bw'Imana, ubwo bwami yashaka yaraje gusaba niyo yamugoye, kuko yasabwe gushora ibyo afise byose. Mu gitabo ca Bibiliya haranditse mu gitabo ca Matayo igice ni ca 4 umurongo wa 17, haranditse ngo guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati nimwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Hano iri jambo Yesu yavuze rirakomeye, ni ukuvuga ngo ubwami bw'Imana Yesu yerekanye muri ico gihe muri no mvuga akoresheje bwari hafi, ariko abantu babushaka kondisiyo ya mbere kwari kwihana. Ni ukuvuga ngo kwari kureka ibyaha byabo. Kwihana nabyo mu gitabo c'imigani gice ca 28 umurongo wa 13 haratubwira ngo upfuka vuga ibiga bitanyobye ntazoronka umugisha, ariko ubyihana kabireka azogirirwa. Haratubwira ngo haratwereka ko umuntu apfuka avuga ibyaha byiwe atazoronka umugisha, ariko ngo uvyihana kabireka niwe azogira amahirwe. Ni kuvuga ngo kwihana ni ukubabazwa n'ibyaha kandi ukabireka. Ico nico bitwa kwihana. Ico nshatse kuvuga ni ukuvuga ngo ico nico bitwa kwihana. Yesu rero yari yerekanye ko ubwami bw'Imana kubujamwo kondisiyo yo kuburonka ari ukwihana, ukihana ikintu bitwa icaha. Iyo disomye mu gitabo c'Abaroma igice c'indwi umurongo w'indwi,
Paulo yavuze ngo mbega ngo nari kumenya icaha ntakimenyeshejwe n'ibyagezwe, bisiguye ngo kurenga icagezwe niko gukora icaha. Ibyo Yesu yaraje kubwira abantu bategerezwa kwihana bakaba baronse uburenganzira bwo kuzokwinjira mu bwami bw'Imana no kwihana ibyaha. Kwihana ibyaha nabyo no kurenga kimwe mu byagezwe by'Imana 10. Ibyo rero nibyo bigize ubwami bwayo. Abafaransa nibo bavuze ngo aucun gouvernement sans loi, no kuvuga ngo nta ngoma canke nta bwami na bumwe bushobora kubaho budafise amategeko. Ubwami bw'Imana rero bufise amategeko, nkuko mwibarabara hari amategeko. Murazi ko umuntu wese asabwa permis de conduire, mu rugo haba amategeko, ku kazi buri kintu cyose, n'ishure rigira amategeko y'ishure, nta kintu na kimwe kibaho kitagira amategeko. Ubu rero duhagaze mu kinyejana kidashaka kutegekwa, niyo mpamvu abantu benshi amategeko agenga ubwami bw'Imana abantu bataza bayakunda ngo bayamenye. Dusomye muri Bibiliya dusanga Abisirayeli kera bari barategetswe n'Imana kuyigisha abana babo uhereye mu buto bwabo, kugira ngo abana bakure bayazi, bakure bayagenderako. Nibyo byashoboje Yosefu ageze kwa Potifari ntiyemera gusambana kuko yari yarigishijwe kumvira amategeko y'Imana. Ibyo rero nuko bimeze. Ayo byo mategeko y'Imana ari byo byagezwe Imana yatanze ku isi. Mu gitabo ca Zaburi y'119 umurongo w'165 haranditse ngo abakunda ibyagezwe byawe bagira amahoro menshi. Aya mategeko agenga ingoma y'Imana kuyumvira bitera amahoro, ariko haranditse ngo nta kibatsitaza bafise. No kuvuga ngo umuntu wese kugira atsitare ashobore gukora ibyaha abura amahoro yo mu mutima. Abantu bose babuze amahoro yo mu mutima, abantu bafise ibibatsitaza nuko batumviye ibyagezwe by'Imana 10 ari byo bigize ingoma yayo. Ibyo byagezwe ari byo bigize ingoma y'Imana canke ubwami bwayo, ari byo abantu bategerezwa kumvira bakabaho badafise ikibatsitaza. Muri Zaburi y'119 umurongo w'indwi haranditse aya majambo akomeye atubwira ngo ibyagezwe by'Uhoraho biratunganye gose bihembura ubugingo. Ivyo Uhoraho yashingiye intahe n'ibyo kwizegwa biha abatunga ubwenge. Abantu bategerezwa kubyizera. Duhagaze mu gihe kirimwe imyizerere n'inyigisho zidakundisha abantu ibyagezwe, kandi ariyo mategeko agenga ubwami bw'Imana. Ariko ijambo ry'Imana ritweretse ngo bihembura ubugingo. Ubu n'ubwo ubugingo bw'iby'impwemu. Umuntu afise ibyaha byinshi nta kindi cyo bimukwiza kiretse kuronka ubushobozi bwa mpwemu yirabo umushoboza kumvira ibyagezwe by'Imana akabakiza icaha. Hano ijambo ryatubwiye ibyagezwe by'Uhoraho, ibyagezwe Uhoraho yigisha biragororotse binezereza umutima. Ibyo Uhoraho yageze nibitanduye bihwejesha amaso. Ukubaha Uhoraho kuratunganye kandi kwamaho ibihe bidashira. Amateka y'Uhoraho n'ay'ukuri aragororotse gose. Ibyo Uhoraho nibyo kwipfuzwa kuruta inzahabu, naho zo inzahabu nyinshi zitari mu inkamba, bisosa kurusha ubuki n'umutsama w'ikigigu utonyanga. Hano hatweretse akamaro k'ibi byagezwe ariyo mategeko agenga ubwami bw'Imana. Dutegerezwa kumvira uhereye ku mwana muto gushika kukuze tukazoraga ubwami bw'Imana. Niyo abantu bose bizeye kera bavugishwa, abagorozi bakoze igikorwa c'Imana uhereye kera hose. Niki gihe nico kintu abantu bategerezwa kumvira bakaba kikabarinda ibyaha, kigahembura ubugingo bwabo, nukuvuga ngo ibyo byagezwe bikatuma dushobora kuba abantu bagororotsi tukabyizera nk'uko ijambo ry'Imana ribivuze. Aha ibi byagezwe rero by'Imana 10 ari byo bigize ubwami bw'Imana, biri mu gitabo cyo Kuvayo igice ca 20. Aho ivyo byagezwe niho biri mu gitabo cyo Kuvayo igice ni ca 20. Aho muri Kuvayo igice ca 20 no kuvuga ngo uhereye ku murongo wa mbere ushika ku murongo wa 17. Ubwa mbere cagezwe ca mbere kiratubwira ngo ntitukagira izindi mana tuyibangikanya. Ibintu byo gusenga umuntu afise bwabo burozi canke kwizera umuntu wari we wese, umuntu gasanga afise izindi mana bangikanya Imana, afise ahandi hantu abona hari ubushobozi bwe n'uburinzi bwiwe, aho kubangikanya Imana byabi bishushanyo byabi bya Yesu na nyina n'abandi bose n'abamarayika bibira ntibyemera. Nuvuga ngo kugira ibindi bintu usenga biri ku ruhande uko bisa kose ubumangikanije Imana. Kindi cagezwe kitubwira kutabaza ibishushanyo canke ubyikubita imbere kandi ubisabe. Nta muntu yemererwa w'Imana ashaka kuzoja mu ijuru kugira ikintu yikubita imbere c'igishushanyo kibajwe icari cyo cyose ngo agisenga gisabe.
ikindi cyagezwe kitubwira kudapfa kuvuga izina ry'uhoraho kuby'ubusabusa babandi akantu kose uzama ngo mana we ngo Imana impane ngo ndakagira nte ngo nuku ibyo bintu byose ni ukurenga icagezwe c'Imana. Ibyo byagezwe Imana ni ukuvuga ngo yashizeho uburenze kimwe muri byo. Ikindi cya kane kitubwira kwibuka kuziririza umunsi w'isabato. Iki ni cyagezwe cagonzwe cagize isanganya, bamwe bigishijwe ngo ntabwo kingo caravuyeho ngo Yesu yakibambye ku musaraba, n'ibindi bintu byinshi nyine abantu bavuga ariko no kutiga ubuhanuzi. Cyagezwe c'isabato cavuyeho kera kivanyweho na Roma ya Gikristo, ubupapa mu gihe c'ikinyejana ca kane, ku bantu babikurikirana ni mu mwaka wa 321 aho ni isabato yavaho, kuweho n'umupapa bitwa Silvestre wa mbere. Ibyo biranditse, ibirenze ibyo n'ubuhanuzi buri mu gitabo ca Daniel igice c'indwi umurongo wa 25 handitse ngo azoja imigabo yo guhindura ibihe n'ibyagezwe. Hahetezwa kuboneka umwami azohindura ibihe n'ibyagezwe. Rero icagezwe ca gatanu kivuga kubaha so na nyoko. Umuntu wese atezwa kubaha se na nyina uko biba bisa kose. Ikindi ca gatandatu kiratubwira ngo ntukice, c'indwi ni ntugasambane, ic'icenda ni ntukibe, ikindi ntukagirize mugenzi wawe ibinyoma. Icagezwe ca 10 kivuga kutifuza ikintu cyo arico cyose ca mugenzi wacu, ngo umugirire ishari, ugire jalousie, umugirire ishari. Ibyo nibyo byagezwe, niyo mategeko agenga ingoma y'Imana. No kuvuga ngo ibyo byagezwe, no kuvuga ngo iyo umuntu akunda Imana, mu gitabo ca Yohana igice ca 15 umurongo wa 10 ca 14 umurongo wa 15 haranditse ngo nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe byanje, nanjye nzosaba data nawe abahe uwundi mwitsa. No kuvuga ngo ubyitondera ibyo byagezwe nsomye, ayo mategeko agenga ubwami bw'Imana ni wakunda Imana. Ntabwo gukunda Imana gukunda Yesu ari kubiririmba ari kugenda ubivuga, ahubwo nukumvira iby'Imana yategetse. Nkuko umwana akunda umubyeyi yumvira yamutumye, yumvira yamubujije. No kuvuga ngo kumvira nibyo biranga ko wumvira umubyeyi, ko wumvira umuntu kunamukunda. Ibyo rero nibyo Bibiliya yari ivuze muri Yakobo igice ca 2 umurongo wa 10 ho hatwereka yuko ukuyemwe kimwe muri ibyo byagezwe 10 abayishe byose. Wasoma ku murongo wa 12 ho akavuga ngo tuvuge kandi dukore nk'abagira baciriga urubanza n'ibyagezwe bizana umwidegembyo. No kuvuga ngo mu rubanza rwo mwijuru iyo umuntu bamucira urubanza bakamusinyira kuzimira canke kurimbuka, canke akasinyirwa kuzobana n'Imana akandikirwa nk'umugororotsi, bareba nimba yarumviye ibyagezwe ibyo 10 canke nyimba atabyumviye. Ibyo nibyo nico gipimo gibapimira ko umuntu ari umugororotsi canke ko ari umunyabyaha, ko akwiriye kuzoja mu ijuru cyo dakwiriye kuzojayo. Aho ngeze rero naha ibi byagezwe bigenga ingoma y'Imana canka aya mategeko, aya maruwa agenga ingoma y'Imana yagize isanganya muri ino myizerere y'iki gihe. No kuvuga ngo hari abantu benshi batazi gutandukanya ibyagezwe by'Imana 10 hamwe n'ibyagezwe Mose yanditse canke ibindi byagezwe by'imigenzo. Ico nico dushaka gusigura muri kino kiganiro dusomye ijambo ry'Imana kugira ngo abantu bashobore kumenya ukuri. No kuvuga ngo muri Bibiliya hatwereka ko uhereye kuva isiremwa kugeza Abisirayeli bari mu bugaragwa bavuye muri Egiputa, abantu bagengwa n'ibi bintu bikurikira kugira umuntu ababaye umugororotsi. Mu itanguriro igice ca 26 umurongo wa 5 haranditse aya majambo atubwira ngo kuko Aburahamu yanyumviye agashitsi ibyo namwihanikirije n'amabwirizwa yanje n'ibyo nashinze n'ibyagezwe byanje. No kuvuga ngo kuva Abisirayeli bari kuva isiremwa abantu bagororotse gushika Abisirayeli batarava muri Egiputa bagere mu bugaragwa, nkuko Aburahamu usogokuru mu kwizera wacu. No kuvuga ngo nawe kugira bumwe amugororotsi yumviye ibyagezwe, yumvira iby'Imana yashinze, yumvira iby'Imana yihanikirije, yumvira n'amabwirizwa y'Imana. No kuvuga ngo ibintu byose ibyo byose byari bibumbiye muri ibyo bintu mu mategeko Imana yari yaravuze kugira ngo ashobore kuba umugororotsi. Aho no muzosoma mu itangura igice ca 39 umurongo w'indwi, igihe Yosefu yagira sambane nkuko nawe babwiye, yibutse yuko gusambana ari icaha, yanka gusambana kugira yumvira Imana. Ico cari kimenyetso cyo ko ari fidele ku Mana. Ico dushatse kubwira abantu muri ko muduteza amatwi muri ko munadukurikirana,
no kuvuga ngo abisirere bageze mu bugaragwa hari ibindi byagezwe byongewe ko kuri bya bindi 10 tumaze gusoma. Ibyo byagezwe nibyo rero abantu bamwe batazi no kuvangura bagaca babyitiranya bacavuga ngo byose byaraheze. Mu gitabo cyo kuvayo igice ni ca 20 duhereye ku murongo mu gice ca 21 kugeza mu gice ca 23 nuvuga ngo kuva igice ca 21 igice ca 22 kugeza ca 23 aho batwereka ibyagezwe byongewe ko ariko ibyo byagezwe byanditswe na Mose. Nivyo nshaka kubanza gusoma mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe igice ni ca 31 umurongo wa 24 haranditse ngo maze Mose ahejeje kwandika ayo majambo y'ivyo byagezwe mu gitabo ayarangije ashira Abalewi aribo bareruzi bisanduku isezerano ry'Uhoraho ati ni mujane iki gitabo cy'ibyagezwe mu gishiri ruhande y'isanduku isezerano ry'Uhoraho Imana yanyu kigumeho kugira ngo kibe icabona cyo kubagiriza. No kuvuga ngo Mose hariho ibyagezwe yanditse dusomye mu gitabo cyo kuvayo igice ca 31 dusoma ko Imana nayo yanditse mu gitabo cyo kuva igice ca 31 umurongo wa 18 haranditse ngo Uhoraho amaze kubonanira na Mose kuri uwo musozi Sinayi amuha ibisate bibiri byanditswe ko ibishinga ntahe. Ibyo bisate byari iby'amawe byanditswe n'urutoke rw'Imana. Ibya byagezwe 10 byari byo mategeko agenga ubwami bw'Imana tuzakumvira tukazoja mu ijuru yanditswe n'urutoke rw'Imana ku bisate bibiri by'amabuye. Na ibindi byagezwe byose bisigaye byanditswe na Mose mu gitabo kandi ntabwo byabikwa mu isanduku y'isezerano kuko mu isanduku y'isezerano habikwayo inkoni ya Aroni yashuritse n'agatsima ka manu n'ibyagezwe 10 biri ku bisate bibiri by'amabuye. Na ibyo Mose yanditse byanditswe mu gitabo byashigwe iruhande y'isanduku y'isezerano. Uko niko ibyo byagezwe byari bimeze. Ibi byagezwe rero byari birimo amoko menshi. Ibi byongewe ku byagezwe 10 hariho ibyagezwe byo mu kibano ari byo biri mu gitabo cyo kuvayo igice ca 21 kugeza mu gice ca 23 hariho iby'abagurano na shebuja ivy'umuntu yishe ubundi nawe baca bamwica ibisuma umuntu igisuma nawe baca bacica inka zica ukuntu zagenzwa guca imanza abanyamibembe n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose byari biri ngaho byongewe ko hongewe ko ibyagezwe by'Abalewi biri mu gitabo c'Abalewi igice ca 22 uhereye ku murongo wa 26 kugeza ku wa 33 aho batwereka muri ibi byagezwe by'Abalewi n'ivy'ibimazi nk'akaroko bimazi ikimazi caba ari kimazi kitararenza umwaka gifise ibara rimwe cuza gifise inzara zatuye kitamuga ikitagira mu ncamaka gasembwa. Uko niko byari bimeze. Umuherezi nawe yaba ari umuntu atagira inkovu atagira gasembwa adafise izuru rihombaraye n'ibindi byinshi byaranga Abalewi. Ibyo byagezwe byose nabyo byitwa ibyagezwe muri Bibiliya ariko igifaransa nico kibitandukanya. Bimwe byitwa decalogue ari byo bimwe 10 ibi navyo by'imigenzo byongewe ko byitwa loi ceremoniale. Abantu benshi rero ntabwo baze batandukanya decalogue na loi ceremoniale byose kuri biri byitwa ibyagezwe y'Ikirundi. No kuvuga ngo barabyitiranya abantu bakabigisha ngo havuyeho ibyagezwe ntibamenye ibyavuyeho. Ikindi naco hariho ibindi byongewe ko nk'iminsi mikuru iri mu bare w'igice ca 23 nk'akarorero itariki 10 z'ukwa mbere haba Pasika buri mwaka. Itariki 10 z'ukwindwi haba umunsi mukuru w'impongano. Itariki no kuvuga ngo ubu umwaka ugira wa 50 muri Isirayeli haba umunsi witwa wa Yubile. No kuvuga ngo hariho n'ikindi kintu naco ku umwaka wa 7 nawo wari ukiruhuko ngo afatwa nk'isabato. No kuvuga ngo muri Bibiliya mu bare w'igice ca 23 ico gice kitubwira ngo nawo bawufata nk'ikiruhuko witwa nk'isabato. Iyo yose ni minsi yari ihari. Byo bisomwa mu bare w'igice ca 25 umurongo wa 4 n'uw8 nuko handitse. No kuvuga ngo ibi byagezwe 10 no kuvuga ngo hongewe ko ibi byagezwe bite nuko hariho Pasika hari ibintu by'ibimazi hariho gahunda z'abaherezi. Ibyo bintu byose nabyo byitwa ibyagezwe n'ibindi byaranga bari mu butinyanka kuntu bataja mu ikoraniro ibyo wibarutse iby'abagize n'ibindi byinshi byo wagirije ubundi binyoma. Ibyo byose Bibiliya yabyita ibyagezwe. Ico dushatse kubwira abantu muri ko mudukurikirana no kuvuga ngo ibi byagezwe 10
ari byo byanditswe n'urutoke rw'Imana nkuko nayo babwiye ku bisate bibiri by'amabuye, aho ni muri gitabo cyo kuva igice ca 31 umurongo wa 18. Ariko ibi byagezwe by'imihango byose byanditswe na Mose, byandikwa mu gitabo cyo gusubira mu byanditswe mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe igice ca 31 were ku murongo wa 24 kugeza kwa 25. Ivyo rero byanditswe na Mose, niyo mpamvu vyitwa ibya Mose. Aho nshatse kugera kugira ngo dushobore kumva neza, Yesu rero aje ku isi, mwumva ibintu yaraje gukora. Mwese igihe yaraje ku isi, abantu benshi bari bazi ngo aje gukuraho ibyagezwe. Mu gitabo ca Matayo igice ca 5 abantu benshi bari bamwiteze bazi ngo aje gukuraho ibyagezwe bimwe 10. Mu gitabo ca Matayo igice ca 5 umurongo wa 17 haranditse ngo ntimugire ngo naje gusenyura ibyagezwe canke amajambo yavugishwa n'Imana, sinaje kubisenyura naje kubishitsa. Hano mu gifaransa gushitsa handitse complete, nukuvuga ngo yaraje kubikomeza kubyuzuriza, ahubwo icari coroshe yaraje kukigira igikomeye. Nivyo Yesu yaraje gukora. Yesu rero yaraje ku isi ku bijaniranye n'ibi byagezwe, yaraje gukora ibintu bitatu. Icambere yaraje gukuraho imigenzo n'imihango byashizweho n'abantu nkuko byanditswe mu gitabo ca Mariko igice c'indwi. Mu gitabo ca Mariko igice c'indwi uhereye ku murongo w'indwi haranditse ngo bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari byagezwe n'abantu, ico Imana yageze murakireka ngo mwumire ku migenzo mwabwirijwe n'abantu, kandi ari nkako mwagize neza gukengera icagezwe c'Imana ngo muziririze iby'imigenzo yanyu. Abisirayeli bari bagiye bandika ibindi bashira iyindi migenzo y'abantu itava ku Mana, Imana itari yarabageze kandi Mose atari yarananditse. Ibyo bintu byose, iyo migenzo n'imihango yategerezwa kuvaho, Yesu aje akayikuraho. Ibyo nibyo. Ariko iyo migenzo dusomye Bibiliya muri Yeremiya igice 8 umurongo wa 8 handitse ngo erega banditsi banyu bandikishije ikaramu y'ibinyoma, banditsi bitari by'ukuri. Kuvuga ngo abaherezi kera hamwe n'abanditsi mu Isirayeli bari baranditse andi mategeko y'ibyifuzo byabo n'iby'abasekuru n'iby'akarondirondi, ariko bidahuje n'ijambo ry'Imana. Ibyo Yesu yategerezwa kuza ibyo byagezwe byose akabikuraho. Niho Yesu yavuze mu gitabo ca Matayo ngo igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizorandurwa. Ibyo catezwa kurandurwa byari ibintu by'amategeko y'abantu n'imigenzo y'abantu Yesu canke Imana batashizeho. Ikindi yaraje gukuraho ni bya byagezwe by'imigenzo canke by'imisi mikuru, bimwe biri mu gitabo cyo kuva igice ca 21 kugeza 23 n'igitabo c'Abalewi igice ca 23 kubandanya. Ibyo byagezwe byose birimo ibya Pasika, imboga bajya muri iyo misi mikuru, imisi mikuru y'imboneko z'ukwezi zibonetse, za Yubile, Pasika, izo Pasika zo mu mubiri n'imitsi mitambiwe bajya. Ibyagezwe umuntu avuze ngo arasambanye bamwice nawe uziruye, nubwo ngo isabato bamutera amabuye. Ibyo bintu byose ibyo byagezwe yaraje kubikura. Noneho nkuko twabisomye muri Matayo igice ca 5 umurongo wa 17 yaraje gushitsa ibyagezwe 10 kubyuzuriza. Nk'akarorero muzosoma muri Matayo 5 hariko batubwira ngo murazi yuko bababwiye ngo ntugasambane, ngo ariko je ndavuga yuko no wimupfuza mu mutima abasambanye. Nuvuga ngo kera gusambana kwari kubikora mu buryo pratique, ariko Yesu aje abishikije, noneho gusambana byahavuye mu kubikora gusa, ahubwo unamwipfuje mu mutima ukabusambanyira. Ibyo nibyo bitwa kubishitsa, ntabwo ari kubikuraho. Ibi byagezwe rero 10 kuvuga ngo iyi migenzo n'imihango by'abantu byategerezwa rero kurandurwa nkuko duhejeje kubivuga. Ico dushatse kubwira abantu mugerageze kubyumva neza, ibi byagezwe nibyo byari byaragize na Paulo muja, ibyo Paulo yavuze mu Bagalatiya igice ca 1 umurongo wa 13 aho yari kashinga intaha amaze kwakira ubutumwa bwiza, aho yavuze ngo mwarumvise ingeso zanje nari mfise kera nkiri mu idini y'Abayuda, ingene nahamishengero ry'Imana birengeje nkaritikiza, kandi mu bwoko bwacu narushije benshi bo mubo twarukanye kuja mbere mu by'idini y'Abayuda, kuko nabarusha kugirisha akaji imigenzo twarazwe nabasogokuruza. Ibyo byose byari bije kuvaho. Noneho ikindi naco twobabwira no kuvuga ngo hari ibintu Bibiliya izigenda ivuga, ariko abantu benshi yo batabyumva neza, bituma bashobora kutazomenya ibyo bumvira n'ibyo bareka. Hari rero amajambo muri Bibiliya canke imirongo ya Bibiliya igoye abantu benshi, niho abantu benshi bazimiriye. Byatumye hari abantu benshi barigishijwe ngo ibyagezwe byaravuyeho, bakayobegwa ibyavuyeho n'ibitavuyeho. Amajambo ya mbere abantu nukuvuga ngo abagora gutahura ni jambo riri mu Bakolosayi. Mu Bakolosayi igice
ni ca kabiri. Iryo jambo rirakomeye mu Bakolosayi igice ca kabiri umurongo wa 13 aranditse ngo kandi hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro byanyu no kudendebukirwa kw'imibiri yanyu yabagiranye bazima nawe imaze kuduharira ibicumuro byacu byose ihanaguye icete kitwagiriza kiremwa amabwirizwa caduhama igikura hagati yacu nayo ikibamba ku musaraba abantu ati burya habambwe ibyagezwe iki cete kirimwe amabwirizwa ni ca gitabo carimwo icitwa icete cyo kutwagiriza kimwe canditse mu gitabo cyo gusura mu byagezwe cya 31 umurongo wa 44 no 55 byagezwe byandikwa na Mose. Ibyo nico cete cakuwe hagati gikuweho n'umusaraba carimwe iminsi mikuru ya Pasika kirimwe ivy'ibimazi by'abaherezi nibindi byinshi. Ico nico Paulo yari kabwira Abakolosayi kuko bari barizeye ubutumwa bwiza ariko bagashaka kumvirana bya bindi. Hano haranditse ku murongo wa 15 ngo kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha ibatetereza mu maso ya bose ibashorera bafashwe mpiri kubwo musarabo. Aba n'abaherezi nabo hariho ibyo bakora nk'akaronko guhuza umuntu n'Imana biciye mu bikoko byapfa amaraso yabyo akoze ibyaha by'ababitanze. Ibyo byari bivuyeho igikorwa c'abaherezi giheze. 16 nuko ntihakagire ubahinyura ku biribwa canke ku binyobwa canke mu minsi mikuru canke ku by'ukwezi kubonetse canke ku by'isabato. Ivyo byari gitutu cura byari biraririye kuza ariko umutumba wavyo ni wa Kristo. Ibi by'imboneko z'ukwezi ibiribwa n'ibindi byinshi ibi byose byari ibintu byaba mu Bayuda ari minsi mikuru yakogwa bakabifungura ariko bavuze ngo ntagagire n'ubahinyura ku by'isabato. Abahinduye Bibiliya y'Ikirundi iri jambo ngo ku by'isabato si kwanditse mu zindi ndimi handitse ku by'amasabato. No kuvuga ngo amasabato yakogwa yaba mu Isirayeli mwibuke ko hariho iminsi yaruhukwa n'iminsi mikuru ya Pasika ngo yafatwa nk'isabato n'umwaka ugira indwi wafatwa nka Pasika w'ikiruko mu Isirayeli. Ibyo nibyo byari bikuweho abantu bategerezwa hatezwa gusigara ibyagezwe gusa by'Imana 10. Ico nshatse kubwira abantu baduteza amatwi nuko Bibiliya hari uko ivuga ibi byagezwe 10 byo bitavuyeho. Ubwa mbere dusomye muri Yesaya igice ca 18 umurongo wa 40 handitse ngo haratubwira ijambo ritubwira ngo nuko nidusubire kuri ku byagezwe na bya bishinga ntahe batavuga ibihwanye navyo bazoba mubwira ntibuca. Umuntu atumvira ibyagezwe by'Imana 10 ari mubwira ntibuca. Muri Yesaya igice ca 24 umurongo wa 4 n'uwa 5 haratubwira ngo isi humanijwe n'abayibamwo kuko barenze ibyagezwe. Nuvuga ngo kurenga ibyagezwe biteye ingorane mu isi bitumye abantu batagira amahoro bitumye ino si yubahukaga kuri byaha byinshi. Muri Yeremiya dusomye muri Hosea 4 umurongo wa 6 haratubwira yuko abantu bitewe no kutumvira ibyagezwe ariyo mpamvu Imana ngo n'abana babizobareka bakabisuzugurwa ku isi. Muri Luka igice ca 16 umurongo wa 17 hano hoho Yesu yavuze ijambo rikomeye cyane aho muri Luka igice ca 16 umurongo wa 17 yavuze ngo icoroshe nuko ijuru n'isi byovaho hakwa kazatsa na kamwe kova ku nyuguti imwe yo mu byagezwe. Ibi byagezwe bitazova ko nakanyuguti ni bya bindi 10 byanditswe n'urutoke rw'Imana. Nabundi imwe by'imihango n'imigenzo bijya byo byaravuyeho hasigara ibyagezwe 10 bigenga ubwami bw'Imana dutegezwa kumvira twese tukazoja mu ijuru. Ico dushatse kuvuga kuri kino intumwa Yohana Yohana w'intumwa umwe yanditse igitabo cy'ibyashiro Yohana we yavuze amajambo avuga ngo ni nago rupimo gwerekana yuko umuntu akunda Imana. Mu cete ca mbere yanditse mu gice caho ca 2 umurongo wa 3 haranditse ngo iki nico kitumenyesha ko tumuzi nitwitondere byagezwe nawe uvuga ngo ndamuzi ntiyitondere ibyagezwe byiwe numubeshe kuri ntikuba kuri muri we. Ubu dufise abantu benshi bagenda bigisha ngo ibyagezwe byaravuyeho kandi aba ba Yohana babayeho Yesu yarabambwe ku musaraba yarahavuye nabo bari bafise ibyagezwe babwira abantu ngo nibabyitondere. Ibi byagezwe rero nibijya 10 nibyo kimenyetso kiranga yuko umuntu akunda Imana. Ibi byagezwe Yohana yongeye kubivuga neza mu cete ciwe yanditse ca mbere gice ca 5 umurongo ku murongo wa 2 kugeza kwa 3 hansenga ikinco kitumenyesha yuko dukunda abana b'Imana nitwakunda Imana
tugakora ibyagezwe byayo kuko gukunda Imana ari ukuntu uko twitondera ibyagezwe byayo kandi ibyagezwe byayo ntibigora. Ibi byagezwe rero bitagora ni ibi byari bivuzwe nayo ibisigaye abantu bategerezwa kumenya neza ko nta muntu ashobora kuzoba mu ijuru ry'Imana, nta muntu ashobora kuzokwemerwa n'Imana, nta muntu avuga ngo yarihanye ibyaha atabanje no kuvuga ngo guko icaha no kwica kimwe muri ibi. Kwihana ibyaha no kubyitondera umuntu akaba baye umugororotse. Mu gitabo cy'ibyashyo na 12 umurongo wa 17 aha ibi byagezwe by'Imana 10 haranditse ngo abasigaye bazosiga ngo baranditse ngo ijambo ryatubwira ngo basigaye ngo bitondera ibyagezwe by'Imana nibishingira intahe Yesu. Nuvuga ngo mu biranga bazosigara muri kino gihe arabagororotsi badatwawe n'ibyaha by'iki kinyejana n'imyizerere y'iki kinyejana nuko bazobumvira ibyagezwe by'Imana 10. Ico nshatse ro kubabwira abantu mukuriye kumenya neza ko ibyagezwe by'Imana 10 ntibyavuyeho nkuko abantu benshi birirwa babibigisha. Hari abantu babyanka ariko kenshi iyo babyanka benshi baba banka isabato. Kandi isabato muri Yesaya 66 umurongo wa 23 handitse ngo ukumboneko z'ukwezi zizoboneka nuko umwaka uzotaha ngo mwijuru tuzokwama turuka yisabato. Sabato nta muntu apfa kirazira gupfa ikintu gupfa n'ikintu kandi nubundi aho uri kuraja kiriyo kandi uwo yagisize hari Imana. Rero mureke muri wono mwanya Imana yongere itwereke neza ibyagizwe byavuyeho ni by'imigenzo ni misi mikuru ni biribwa byaribwa mu misi mikuru ya Pasika ni by'abaherezi n'ibindi ibyo byavuyeho bivanaho n'ubuherezi n'ibindi abisirere bakora. Ariko ibyagezwe 10 by'Imana bigenga ingoma y'Imana ntibyavuyeho biricahagaze. Baba barabikwigishije ngo byaravuyeho barakubeshe nyimba warabyemeye warahenzwe cyo ni kinyoma gishaje kizohitana abakivuga n'abacizeye. Murekerera Imana iduhe muri uno mwanya twese kongera kumenya amategeko agenga ingoma y'Imana yanditse muri kuva igice ca 20 duhere ku murongo wa mbere gushika kwa 17. Imana iduhe kuyumvira no kuyakurikiza mu izina rya Yesu. Shama